Boston. Umviriza nakubwiye. Umviriza kwanza nakubarire Boston. Umviriza Jesse naje ngakuyaga ibi. Umviriza nakubwiye. Umviriza. Niwe yishumeje. Je ntare rindira kwanza. Niwe yishumeje. Numviriza sije inyishu media ahubwo je ndashaka kumenya. Ahubwo nkuze umva nze guhamagara igipolisi. Igipolisi? Jewe. Urashobora gukubita umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana umukozi w'Imana ahubwo ate. Umviriza kwanza ndakubarire. Reka ndakubwiye. Boston. Umviriza cameraman oya sohoka kwanza. Kirazo Chantal. Ahubwo rero tubarire basi Chantal byagenze gute basi vyiwawe nawe. Na Chantal nzi. Justin. Justin. No. Justin je. Umviriza bro. Mureke ndamwereke. Justin. Umva cameraman. Tika nakubwire iki. Cameraman nuri ya je ndi ntare. Utwanare. Umviriza Justin je. Umviriza tubireke ivyo. Umviriza. Justin. Ivyo bintu vraiment utabihevye vraiment. Yeah. Ivyo bintu utabihevye vraiment. Si vyiza. Kandi akubangamiye. Hello bakunzi ba Nyishu Media, bakunzi ba Ntare G, bakunzi mukunze kunkurikirana. So ni jewe Ntare G imbere ya kamera, nyuma ya kamera hari Benisha. Rero uno munsi nkuko mwaramutse mumbona hano ndi ngaha ku isoko y'ahantu bita muri zone ya Kinama, aho hari umuntu asanzwe ari umuririmbyi aririmba gospel. Rero umuririmbyi aririmba gospel, rero hari umuntu yari yamuntumye ko umwigeme yarambarira ibibazo afise, acara muntu makavuga yuko nogenda nkamuyagisha nkamuvugisha kugira ngo abashe gutora inyinshi y'ibibazo asanzwe afise, nkuko nanje musanzwe munzi ndi Ntare umwe asanzwe atorera ibibazo abantu. Rero cameraman sinzi ko twogenda wazimije canke ko twogenda uko nyene. Tugende uko nyene sawa. Tugende ariko zimisha abana. Zimisha situone. Wahabona ni hajya bariko baraharura ikintu citwa ifaranga. Abakunzi ba Nyishu Media wa muntu aririmba muziki wa gospel ariko harura amafaranga, sinzi ko akina kamari je ntavyonzi kuko je uwo muntu yamuntumye ko yambariye ko ari umuntu w'amanyanga cyane. Ngende gusa ari ibigabo byinshi sana, sinzi incehe. Cameraman ngo tugende ngaha. Salama bazi. Muko bien. Tuko safi chef. Muko fresh. Naona mnaisabia franga mingi sana. Bwana ni hatari. Mmefanya kazi mingi. Unajua maisha ni hatari. Naona huu hapa ni msanii hapa mwimba muziki. Vipi msazi? Ni biki. Meze neza ni biki. Cyane ko ndumviriza umuziki uri kuracuraranga ngaha anye n'abamarayika menga baraza. Ariko nari kukwishura ariko sindamenya neye uturuka buriya. Je nitwa Ntare ndi umukozi wa Nyishu Media, sanzwe nkora umwuga wo kumenyesha amakuru. Twe twari mu kantu gatoya, urabona ko tuba turiko turagira repetition na business y'ibindi urabona ivyashira ngaho. Ariko ngo uno kuntu winje sindabimenya. No twege ukuntu twinjiye nk'abantu bamenyesha amakuru, iyo turondeye umuntu turagerageza kumusanga ahantu asanzwe akorera. Hari mission mufise se? No nta mission dufise, none ngaha usanzwe udandaza amateleviziyo. Nyambo kwa amateleviziyo ndagu. Ekra plus irahari, sama DVD irahari, eka n'ibindi birahari uko ndabiguha nta kibazo. Ariko nk'umuntu asanzwe afise gitari, sinzi basi manze turamukiza abakunzi bacu ba Nyishu Media. Ugoma ndabaramutse. Ngo abakozi b'Imana tugiye ku rutonde guhoraho, Imana nuragumanya izirarangiye, turekunya tureke ibinyoma, turekukwangana Imana yatemye sinayiye, usanga abandi biyemera bibishobe direvera bakagwanira amatungo ajya amatungo ubona abakozwe abantu. Umviriza nkwereke. Je ndumva we kumujya w'igitari vye murakati. Ndayumami duhimbaze.
je numva vraiment umujya w'igitara ahubwo ave nicare ko babagenzi babagiye ndabona ndakwegeye ega nawe ndabona ko wavukizwa baba ego gukizwa kubera abantu baragiye gatoya ariko ibintu ni vyiza bimeze neza kandi ashima uhoraho ndibaza ko ibintu ari sawa sinovuga menshi ego je sinokizwa ubunyene kuko je nsanzwe narakijijwe warakijijwe ego none Boston we umwuga wo kuvuza igitari wabitanguye ryari ubwo nyene nta nubwo nitwa Boston wiheze numva ko bagutumye ahantu hatariho je ntabwo nitwa Boston wibagiwe da we bakwita gute je abantu bakunda kuvuza ibitari nzibe bakunze kwitwa ba Boston je mbonye umuntu rero ameze nkawe je ndamwita Boston je banyita Juston Juston nico gituma nakubwiye nti bari wapoteins no sinapote urumva Boston na Juston urumva n'ibintu bigenda bisa cyane byo singira ishumezi yayo yagutumya none ntaco Juston woshobora kutubarira wowe watangwe kuvuza igitari ufise imyaka ingahe je natanguye kuvuza igitari ngiye mfise nk'imyaka 4 mwagusa naje kubireka ubwa mbere naje kubireka ubu ndasubiye kubivyura warabiretse bwa mbere ubusubiye kubivyura usanzwe uri umuririmbyi nsanzwe nginde umuririmbyi no kugerageza kuko ibintu byose no kugerageza nta kubura umuntu hambaye muri mu kintu cyo cyose uragerageza ndagerageza urumva nanje ndumva uragerageza hari intambamye ukunze guhura nazo muri uwo mwuga intambamye nkunze guhura nazo ni nyinshi kuko je nahora ndirimba imiziki y'isi ubu nagiye mu gakiza rero intambamye mpura nazo no guhura abajya abantu nahora mvugana nabo ubu bare mu ivyo vy'isi usanga bambwira rero amajambo tudahuza ugasanga bibaza ngo narabataye ugasanga rero mpuye nizo ngorane canke nkahura n'izindi ngorane duhura nazo ni nyinshi none kubera iki wakunze kuririmba indirimbo z'isi mu nyuma ugahindura ugaririmbira indirimbo zihageze Imana indirimbo mpimbazamana naje kuziririmba bivanye n'ikintu Imana yambwiye hari indoti Imana yanzanira avuga ati iyo miziki y'isi wowe nuyihebe uramaze kuganira n'Imana ndaganira n'Imana cyane ahubwo ndaganira n'Imana cyane nta niyinga ryohera ariko je mpara niyumvira ko abantu menga muririmba ibintu bya gospel ku majambo mukunze gukoresha je simba ndabitahura neza ko umuntu ashobora kuganira n'Imana niho ushobora kuririmba indirimbo mpimbaza utaganira n'Imana kuko ni inspiration ni message ishobora kukuzira mu ndoto cyangwa ugahura n'ikintu nico gituma umuntu uririmba abantu benshi baririmba indirimbo z'impimbaza bakunze guhura nayo cyane bakunze guhura n'Imana kandi ibitabo byinshi by'Imana bigenda biratubarira yuko ata muntu numwe arigera yumva ijwi ry'Imana kandi yongere ayibona Imana jewe rero ndaryumva no mwijoro je ndyamye ndaryumva ijwi ry'Uhoraho Juston Bwescrow ntabwo escrow burimo ariko Juston je kuba nashitse hano rero hari umuntu twavuganye aranganiriza arantuma ati mboje wowe uzogende hajyanye ukunye kwisoko hano badandaza ibintu by'amateleviziyo uzomubona umutipe yitwa Juston akunda kuvuza gitari uwo muntu yagutumye ninde numwigeme araho yitwa Chantal uwo mwigeme yitwa Chantal yagutumye kwa Juston yagutumye ko mission nzanira ifaranga yagutumye iki no Juston usanzwe uri umuntu kunzi ifaranga ariko ibi byo biruta ifaranga wamuteye imbanye je numva ikiganiro cohera ikiganiro ntabwo gihera kuko je naje ngaha anye kugira ngo ujya mwigeme uje kumufasha kuko ari mu magogwa arenze mbego Chantal wo munyereka Chantal canke wo mana nimero yiwe Chantal Jesse kuvuga ngo ndamukweretse kuko abasore bo muri kino gihe mumenyereye mugira gute mutera imbanya abigeme mukaca mubihaka ubwo ntabwo ari mission witumye kwe Chantal jewe ngo nubona niwo Chantal uvuga ntawe nzi Juston reka kuzuravuga wihakana abantu uri kuririmbira Imana indirimbo zitazira Imana ariko uri kurihakana umuntu wasambanije ukamutera none wowe usanze kuki Jenda gusanze ku gitari nusanze ndiko nagira repetition nusanze ndiko nagira repetition ndavyo ndagusanzemo kandi uri no kukazi none ivyo bindi vya Chantal wo Chantal ntawe nzi jewe ntawuzi kubera
ahubwo numva kabisa n'ikiganiro ko kimarira ko kubera uwo Chantal avuga ngo yaraguteye inda ngo yateye inda kuko mbasha ni kubera ko ibintu bitanguye hacaza ibindi ibintu iyo bitanguye hacaza ibindi none n'imbere yo kuryamana na Chantal ibindi byakurikiwamo ihaje imbanye ega Chantal mbona ko ari wewe kuko ni uri kuramuvuga jewe ushatse kuvuga je ko ndi Chantal jewe ni kuko Chantal nawe nzi je nawe nzi ntawe uzi kubera nawe nzi bana je Boston je imba naje anye ntushake gufata izina rya Ntare ugereranye yuko je ndi Chantal wowe urinde je umviriza je naje kurondera amakuru umbarira urya mukobwa Chantal umviriza ndakubwira ndakuraho ivyo gusenga ngusohore umviriza Boston umviriza kwanza ndabarire umviriza umutipe Justin umviriza murindire gato umviriza Justin umviriza je sishaka kujya ko tushwana nga ibintu byose twobivuruga nga nkabimenagura uvuruge esasi utawongira erega burya noshira ivyo gusenga nkagushira hasi ndagushira hasi umviriza kwanza ndakubari umviriza Justin mbanga babo umutira arinde gato Chantal wenyine ari karavuga cyane muzi byo kugora barabire namukobwa turagendana n'uwitwa Chantal je sinamuzi uwe musangiye ikinyoma rega mwese dusangiye iki urasubira akajagari urasubira akajagari urasubira akajagari kubita je numva ubuyindutse umukozi w'Imana gute je kandi je sinaje ngakugwana baheruka kundoga nagiye kugira ibintu byo kugwana je narabihebye ahubwo rero tekereza ngatwicara naze ngatwicare tuyage kubera umviriza ndakubwira uzanya akajagari reka nkura je nakajagari je ndiko nateye ahubwo wewe ni uri kurashaka kukaza ugashaka kuzana akajagari washitse umviriza rero Justin ya bibiri umviriza Justin reka na kwanza nico gitabo nagomba ndagusengera usengere manzi wisengere wewe fata ugatera indi mukobwa ufata nk'abantu nkuko mwisha ega je sindi babandi bo mugenda mutera amakofi urinde ushobora kuntera ikofi ukuboko kwiwawe kugahita kuvunika Justin reka itera ufata abantu basizwe amavuta ukagomba kuvafata ukuboko reka itera bwoba Justin turi ku kibazo kivuga yuko Chantal uranamuzi wewe unyagiza Chantal niwe wagutumye nini natumwe na Chantal abarira yuko abahe abangaho hepfo mu njengeneye kumubona aba mu kinama mubwira azondanire convocation ba pasteur mushajifanya ba mubwira azondanire apana convocation uri umukozi w'Imana amutera indo kandi basanzwe baririmba hamwe muri korali ubwo niko mageze ko gucafura abantu suri gucafura abantu ahubwo wewe iki gitare ci wawe uhora uvuza na Chantal yarakimba reka nugikurako Justin uyu mugabo rero uratamwa karavuga ari kuno yafashe ndamukubita wamenyereye gutera amakofi aho woshobora kuyabona wewe ashobora kuzana ibintu by'akajagari ikintu nabonye uyo Chantal washobora kumamagaza akaza Chantal wewe umbaza Chantal nta nuwonze kubera uyu acha mutafuta yaramurondeye cyane aguma kweli wowe uranze ubuzima bw'iwanje turamaze kuzana ngaha anye tugasanga yagene uzomuzanire niwe shaka namuhari mu cameraman w'iwanje umviriza rero tuvugana tureke ibintu byo kuja hirya no hino ukavuga menshi ndazana igipolisi bagusohore uyo Chantal niwe shaka umviriza twaraje ngaha anye tuzananye na Chantal dusanga ngaha anye harugaye amahuguru ya misi yose uhuguruye waje ryari hirya ejo hari nuko nico gituma navuze have ngende ndumwe nikimukutana Justin wala yewe nari ngamba je mba ndi gusenga atubarira kuri kamera uzomubwira cameraman ndakubangamiye bakunzi banyisha media umutipe yitwa Justin yigira umuririmbyi washoka toya kwera wabonye ko uri umukozi w'Imana ubu ndagishwana muramuhanura none akorera Imana kubera iki basatagiye kumufasha ijya mukobwa yateye inda basi kugira mu Justin emeri kiburakuze urumva umutipe urumva ukuntu bimeze umutipe atera inda abakobwa kandi si we wenyene maze kumva n'urusaku muri korari wabo abakobwa yarabamaze bose sawa nta kibazo Justin hapana mimi